Nimba uravye iki kiganiro menya yuko atari ibintu bisanzwe canke atari ibintu bihuriranye. Hari impamvu nyinshi itumye ubona iki kiganiro. Bisanzwe ibiganiro nk'ibi sivyo nari nsanzwe nkora, ariko uyu munsi numvise nokora iki kiganiro kugira ngo ngire abantu nkomeza muri ubu buzima. Waba uriko uraca mu bihe bitameze neza, waba uriko uraca mu bihe vy'ibizazane, uyu munsi ngiye kukubwira amwe mu majambo yogukomeza canke yogukomeza ubuzima bwawe bivanye n'ibihe urimwo. Uyu munsi ngiye kukubwira amaverse 8 ushobora gusoma mw'ijambo ry'Imana canke muri Bible kugira ngo agufashe guca muri ivyo bihe. Komeza ubana nanje kandi Imana iguhezagire nimba uriko urakurikirana iki kiganiro. Bana nanje kugira ku musozo. Hariho impamvu utumye wumva iki kiganiro. Reka tubumbure igitabo dusome verse ya mbere ishobora kugufasha muri ibi bihe. Iri hariya mu gitabo ca Zaburi igice ca 34 ku murongo wa 18 haravuga ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Iyi niyo verse ya mbere ushobora gusoma ikagufasha nimba wowe ufise umutima umenetse, nimba ucitse intege, nimba wumva yuko umutima wawe wajanjaguwe n'ibihe canke wajanjaguwe n'ibintu kanaka, soma iri jambo riraza kugukomeza. Verse ya kabiri ishobora kugufasha canke irindi jambo rishobora kugufasha mu buzima bwawe nimba uriko uraca mu bihe bitameze neza, turisanga hariya mu gitabo ca Matayo igice ca 11 turahera ku murongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30. Aha namwe mu majambo Yesu yariko arabwira abantu abarusha n'abaremerewe baze kuri we. Reka dusome. Haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko n'umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhwahutse. Iri jambo ryo gufasha cyane buri kuraca mu bihe bitameze neza. Irindi jambo rya gatatu ryo gufasha muri ibi bihe turisanga muri Zaburi ya 42 ku murongo wa 11. Haravuga ngo umutima wanje niki gitumye wicurikira, niki gitumye umpagararamwo. Niwishimira Imana kuko nanone nzosubira kuyihimbaza. Niyo gakiza ko mu maso hanje n'Imana yanje. Irindi jambo rishobora kugufasha muri ibi bihe bitoroshe uriko uracamwo turisanga hariya mu gitabo ca kabiri Pawulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto igice ca mbere guhera ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, Data wa twese w'imbabazi, kandi Imana yirura imibabaro yose, itwirura marushwa yacu yose kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari n'amarushwa yose, twibiruza natwe twiruwe n'Imana. Ijambo rya gatanu ushobora kugufasha turisanga hariya mu gitabo ca Yohana igice ca 14 ku murongo wa 27 haravuga ngo amahoro yanje ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, jeho simbagabira nk'uko abisi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ibyo uri kuracamo byose wumve yuko ufise amahoro ya Yesu kuko yari yabasigiye, kuko yari yaratanze mu isi. Ijambo rya gatandatu rishobora gufasha turisanga hariya muri Zaburi igice ca 30 guhera ku murongo wa 5. Haravuga ngo kuko uburake bwiwe ari ubw'akanya isase, ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Ukurira korarira umuntu mw'ijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Jambo ry'indwi rishobora kugufasha muri ibi bihe urimo bitameze neza turisanga hariya mu gitabo Pawulo yandikiye ishengero ry'Abaroma igice ni 8 guhera ku murongo wa 37 haravuga ngo ariko muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Ijambo ry'umunani rishobora kugufasha mu ibihe bitoroshe tugisanga hariya mu gitabo ca mbere cyanditswe na Petero igice ni ca 5 ku murongo w'indwi
haravuga ngo muyikorere amaganya yanyu yose kuko itababara. Wowe uriko uraca mu bihe bitameze neza, reka ndagukomeze ndakubwire ngo Imana ishimwe ko wumvirije iki kiganiro, kandi mpwemu yera aguhe guhishurwa aya majambo kugira ngo agukomeze. Ariko ndangiza, reka ndagutekerera irindi jambo naryo rishobora kugukomeza nk'inyongera. Ni ijambo ryanditse hariya mu gitabo ca mbere Pawulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto, igice ni ca 10 ku murongo wa 13, haravuga ngo nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Amen.